Kubw'Imana mushobora vyose nyene ubushobozi yo yamye igira imbere Uburundi n'abarundi yo yaduhaye Uburundi ikabutaka ivyiza vyose. Barundikazi nshuti z'abarundi, itariki ya mbere Mukakaro 1962 ni umunsi utazigira wibagirwa mu mateka y'igihugu cacu. Niho Uburundi bwasubizwa agateka kabwo inyuma y'imyaka 59 bwari bumaze bucurwa bufuni na buhoro. Ubu rero imyaka 64 irarumanye duhabuje intahe yo kwikukira twari twaranyazwe n'abanyamahanga. Tubanje kwipfuriza umunsi mukuru mwiza abarundi mwese, abari mu gihugu n'abari mu mahanga. Muhimbaze muzirikana iyo twavuye naho tugeze uno munsi mu gutsimbataza iyo ntahe yo kwikukira. Duhimbaze uwo munsi kandi dushimira imfura z'Uburundi zagiye imbere abarundi zirongowe n'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore, incungu y'intahe yo kwikukira n'izindi ntwari zamufashije urugamba gushikaho zigondoza abari bamaze imyaka baducura bufuni na buhoro bakarekura bagataha iwabo. Barundi bene wacu, uko gucurwa bufuni na buhoro k'Uburundi kwadusizemwo imvune nini mu bijanye n'ubuzima bw'abenegihugu mu gihugu cabo. Imbere yuko abakoroni bazana mu Burundi imico n'imigenzo yabo, abarundi bari igihugu kimwe kigamburukira umwami umwe, bakemera Imana imwe. Imiryango igize ico gihugu yaragiteza imbere umwe wose mu mpano n'ibikorwa wajejwe, haba mu kurima no korora, guhingura ubutare no kwikorera ibikoresho vyankenerwa. Abarundi bari bazi gukorera hamwe mu kibiri, bakarima bakimbura, mbere bakabungabunga n'umwimbu bimbuye mu bigega. Abarundi barafatana mu nda mu kugemuriranira, bagatabarana iyo hagize ugira ivyago, bakitaho n'abatishoboye ku buryo ata murundi yabaho ateze amashi. Indero y'abana yatangurira haziko, bakerekana ko umwana yarezwe runtu abonekera mu bukerebutsi no mu bwitonzi, ntiyasegerereza kandi ntiyibaraguza. Nta njyane zabazwa hagati y'abarundi kanatsinda, bose bari bene mugabo umwe, bose bose rimwe, bose bari bazi ko igihugu ariyo mpetso yabo, nico gituma bakibungabunga bakongera bakakigwanira. Bakavantara bamaze gushika, baratituye izo ngendo n'ingiro nziza vyaranga abarundi. Baratesheje abarundi akaranga kabo bwite, bajana n'ivyo ababacura bufuni na buhoro baberetse. Aho hambere umwami yari igiti giturirwa, ariko bobo baramuhangaye, bashigikira abagarariji kirima n'amaconco mu gihugu. Ngo bakubise umwungere intama zirasanzara, bwa bumwe abarundi bungira ku bikorwa n'intwaro yabo barabusambuye. Abarundi bahora barongowe kivyeyi batwazwa gitsure, kuko bakavantara bari bazi neza ko abarundi batobagamburukira. Ndetse no mu bijanye n'iterambere barabavuna inkokora mu kubabuza kurya uturyoshe kandi ngirakamaro mu mubiri nk'amagi, inkoko n'amasoro, gushikaho baca umugani ngo uwabirimye siwe yabiriye. Kumwe abafilisitiya bagira bene Isirayeli, nta mucuzi yabaye kirangwa mu gihugu, kuko abakoroni bavuga bati abarundi ntibagacure imyampi n'amacumu, kuko ari vyo vyabagwanije imyaka indwi yose.
barundikazi, inshuti z'Uburundi, ubukoroni bwarasize ibikomere bikomeye mu Burundi. Mu vya mbere barahungabanije inzego z'igihugu cacu cari cubakiyeko. Umwami Sebarundi asigara ahabwa amategeko n'abanyamahanga ataho vyakabaye. Ubukoroni bwarabivye umugera w'amacakubiri mu Burundi, mu kugira mu bana b'Uburundi bankunzi n'abanyagupfa kugira ngo batere mu bose rimwe ishari n'inzigo, ngo Barundi bacanemwo ntibaheze ngo bashobore kunama rimwe nk'abavukanyi nk'uko vyari biri imbere y'umuzo w'abakoroni. Ni ukuvuga ko Abarundi baciye babana nka babandi dusoma muri Bibiliya bariko bubaka ikizu c'ikibaberi, hanyuma Imana ikabayoberanya indimi ntibasubira kubaka. No mu Burundi vyabaye uko. Mu gisata c'ubutunzi ubwa mbere hoho igihugu arico cibare c'Abarundi barakinyaze bakigira icabo bakoreramwo ivyo bishakiye. Ubutare barimba bagatwara, Abarundi bakabakoresha nk'abakozi babo. Guhera ico gihe igihugu c'Uburundi nticasubiye kuba umurima rusangi, umwe wese yaciye yihariza akarima kiwe, ikibiri kiba kiraciwe mu gihugu. Abadagi bamaze kugenda, Ababirigi bagize Uburundi intara y'Ububirigi. Abarongozi baca bahinduka abakozi b'Ububirigi, bagahembwa n'Ababirigi, kandi bahora bariko bakorera Abarundi, bakabeshwaho n'ibivuye mu Bubirigi, kandi kare Abarundi bose babeshwaho n'ivyo birondereye. Kuva ico gihe c'abakoroni ibintu vyarahindutse, uwize wese yacaba nk'umukozi w'Ububirigi akabeshwaho n'Ububirigi. Arico gituma bavuga ko ukize akiri wabo, ubukize akiri isuka. Nico gituma n'ubu umuzirikanyi mubize ugumurebagana uraba Ububirigi. Igihugu c'Uburundi nticasubiye kuba ic'Abarundi gusa. Umugwa mukuru umaze kuba usumbura, uretse ko Ababirigi bari bacigaruriye aribo bagitwara, n'Abanyarwanda n'Abanyekongo bo mu buseruko batwarirwa i Bujumbura. Ucumengo rero noneho igihugu c'Uburundi cabaye ic'abanyamahanga. Mu burongozi wasangamwo Ababirigi, Abarundi, Abanyekongo n'Abanyarwanda. Nico gituma mbere ku munsi nk'uwu Abanyarwanda bo n'imiburiburi baba bakwiye kuza i Bujumbura bagahimbazanya natwe uyu munsi mukuru, kuko urugamba rwo guharanira intahe yo kwikukira y'u Rwanda n'Uburundi rwagwaniwe i Bujumbura. Barundikazi, inshuti z'Uburundi, mu guharanira intahe yo kwikukira Ababirigi bobo babona ko Abarundi bagomba kubanyaga intara yabo. Arico gituma intwari z'Uburundi baciye bazinyaga ubuzima, barabagandagura. Ndetse kubera bagiye batagiye, bagiye banyegeje n'ibirombwe bimbamwo ubutare, baca basiga inyigisho mu mashure ivuga ko agataka k'Uburundi atatunga ririmwo, kugira ngo ntihagire n'uwuzocutsa umutima wo kurondera ubutare bwotunga Uburundi. Nuno musi baracavuga ko Uburundi arico gihugu ca mbere gikenye kw'isi, kandi bazi ko dufise umutahe Imana yaduhaye aribwo butare. Mu kugenda kandi ntibemeye gusigira igihugu indongozi zagiharaniye, bahisemwo kugandagura abaharaniye kwikukira kugira ngo igihugu bagisigarane abo bizeye ko aribo babakujije mu ndero no mu muzirikanyi, aribo bari bahurikiye mu mugambwe PDC, umugambwe rukristu w'abakunda intwaro ya demokarasi. Nico gituma basize babigishije gutoteza uwo wese yaharaniye ukwikukira canke igisanira ciwe. Ni nayo mvo yatumye indongozi basize ziguma zitwarira ku karangamutima k'amacakubiri yabibwe n'abakoroni
gushika mbere aho zihibara zigatunganya n'ihonyabwoko, ariko kakaba kamizwe n'ingoma kandi vyakorwa izuba riva. Barundikazi, inshuti z'Uburundi, uyu munsi mukuru rero uduha akaryo keza ko kwibuka no kwikebuka, twongera dusuzuma urugendo rw'imyaka 64 iheze, twirimbure ivyo twashitseko mu bisata bitandukanye mu ntumbero yo kugorora ibigoramye, tukirimbura ku ruhara umwe wese afise kugira ngo dushigikire umugambi w'imbonakazoza w'igihugu kizoba cigaba kikigaburira mu 2040 giteye imbere mu mwaka wa 2060. Icambere twobanza tugashira mu mizirikanyi yacu nuko iki gihugu cacu kitakiri icibare c'Ubudagi canke c'Ububirigi, ni gwacu twebwe Abarundi. Nico gituma icivugo c'uyu mwaka twatoye kivuga kiti dukunde igihugu cacu kandi tugikundishe abandi. Nitwumve kandi dutegere ko iki cibare cacu atawundi tukigumirije, ntidukore nk'abacangero, twumve ko ari wacu kandi ari twebwe dutegerezwa kuhubaka nka kurya ibindi bihugu vyubatse iwabo. Rimwe na rimwe ndategera incabwenge zifata nk'abacangero kuko abakoroni nivyo batwatiye, ariko mumenye ko nabirya bihugu mucambirwa bene vyo aribo bavyubatse kera, vyari bimeze nka twebwe. Ntawanka rero konka ibere rya nyina ngo nuko agwaye amahere, kuko buraca bugacana ayandi, ya mahere agakira. Nico gituma imbere yuko ndangiza iri jambo nagira ntangure gukebura imigwi itandukanye erimwe imboneza z'igihugu kandi ariyo benshi bahanze amaso. Ubwa mbere nkebura umugambwe w'Iprona. Umugambwe w'Iprona umenye ko ubwa mbere ariwo abaharaniye ukwikukira bakomokamwo, kandi ko muri urwo rugamba baciye bawuca umutwe bakagandagura indongozi zawo. Mumenye ko iyo ngendo yo kunigira mu meshi ukwikukira ku Burundi yabandanije gushikaho batembagaza intwaro ya cami kugira ngo barandurane n'imizi akarangamutima kama k'intwaro y'u Burundi ngo ntidushobore kwiganza. Igihe higanza umugambi umwe mu gihugu iyindi gafutwa, mugube mwibuka ko umugambwe waciye wiganza, indongozi zibona kure zagandaguwe, ugasigara urongowe n'abapedese batashaka ko Burundi bwikukira. Turabasavye murandurane n'imizi mu mugambwe w'Iprona, agatima kakirebagana k'ubukoroni, kuko umengo n'ubu Uburundi ni cibare turariririye umukoroni. Nimumenye ko umuganwa wa Gasore atari umucunguzi wa Iprona gusa, ni incungu y'Uburundi, arico gituma arabaporona bari bakwiye kuba akarorero mu kugumya iragi ryiwe, abandi bagakurikira. Nimuhanurane rero, mwibutsanye ko Uburundi kitakiri icibare c'Ububirigi, mugire ubumwe bwubakiye kukubaka Uburundi kugira ngo nabwo kibe igihugu cifashe, gihagarara mu yandi makungu kikaboneka. Ubwa kabiri nkebure imigwi y'abiyita ko atari abanyepolitike n'abamenyeshamana, cane cane Ekereziya Gatolika. Murazi ko Ekereziya Gatolika ari ryo huriro umugambwe PDC utemera ukwikukira ku Burundi wari ushingiyeko, kandi rikaba ari ryo ryari ryiganje mu gihugu. N'ubu niryo ririmwo abenegihugu benshi. Ivyakurikiye murabizi, kandi murazi ko abenshi mu bihebeye Imana bishwe ari ubwoko bumwe, kandi harimwo n'indongozi muri Ekereziya babigizemwo uruhara. N'ubu turacabona abamenyeshamana canke abari mu mashirahamwe avuga ko adaharanira ivya politike bacigenza nk'uko umenga ni inderetsi z'umukoroni.
bamurerekeye icibare ciwe. Ivyo tukabibonera mu kugene aho gukebura abajejwe intwaro, ahubwo umengo bariko bararega ku mukoroni, nk'uko umengo aracafise ubutegetsi mu Burundi atabuhawe. None rero harageze ko inyigisho zanyu ziba inyigisho zizana umwizero mu gihugu, zitaza zisukira mu cogeje umwasi adashaka ko Burundi kiba igihugu cigaba kandi kikigaburira. Ubwa gatatu, nagira nerekeze inkebuzo ku mugambwe Frodebu. Umugambwe Frodebu niwo wagira uvyure akanovera k'akarangamutima k'intwaro ibereye mu Burundi, nk'uko bagize Iprona igihe yaharanira ukwikukira ku Burundi bagaca bayica umutwe. Mumenye ko ariko bagize Frodebu igihe yaharanira intwaro ya demokarasi, nayo nyene baciye bayica umutwe. Mumenye ko aba-PDC bari Abarundi kandi ko umugera w'ubwicanyi ari wo wabareze. Mumenye kandi ko iyo PDC yemera ko ukwikukira hamwe kubaye koza n'imiburiburi mu myaka 30 yakurikira. Ni ukuvuga ko kuri bo vyari kuba vyopfuma Uburundi bwikukiye mu 1992. None siho nyene ibwirizwa shingiro ryemera intwaro ya demokarasi ryatogwa. Frodebu rero nimenye ko rujya rugamba yagwaniye rwari urwo gutsimbataza ukwikukira, kandi ko urwo rugamba n'ubu rukibandanya. Incungu ya demokarasi rero ni iy'Uburundi, si iy'umugambwe. Nyenicubahiro Ndadaye Melchior si incungu ya Frodebu, ni incungu y'Uburundi, ntihagire uwumutesha agaciro. Rero mubandanye mukebura abanywanyi banyu, mubabwire ko ivyo Abarundi bakora vyose atayindi ntumbero vyogira atari ukwikukira nyakuri. Ubwa kane, nkebure umugambwe CNDD-FDD, nawo nyene ni ubimenye ko Uburundi buzogira ukwikukira nyakuri mu gihe Abarundi batazoba bagihanze amaso amakungu kugira ngo babeho. Dutegerezwa gukora gushikaho Uburundi buhagarara mu yandi makungu bakabubona ijunja. Mumenye ko uwo mugambwe CNDD-FDD uhurikiyemwo Abarundi bose biyemeje guteza imbere igihugu. Muri abo Barundi cane cane incabwenge harimwo abaciyumvira ko kugira bagire ubuzima bwiza ari ukurindira ico umunyamahanga avuga canke ubuhanuzi bumuvuyeko. Mumenye ko akimuhana kaza imvura ihise, kaza ataco kagikiza. Kira noneho muramaze no kubibona ko muri mwebwe harimwo ab'amaguru ari Burundi ariko agatima kari mu bukoroni. Uwo ubuzima bunaniye baca bigira mu bakoroni nk'abagiye iwabo. Ico nico kimenyetso ko hari Abarundi babohowe imigozi y'ubukoroni ariko agatima kagaguma kari mu bukoroni. N'ubu hariho abaguma babona ko Uburundi ari cibare c'abakoroni baraririye, mbere bakabisemba kugira ngo babahe akazi k'uburaririzi mu Burundi. Abo rero ndabasaba kuvyibagira, bemere ko bari wabo kandi ko ariho bazohambwa. Nkebura Abarundi bose cane cane abize. Murumvise ko Abarundi twese turi bamvuye kure. Twarikukiye ariko agatima k'abatari bake umenga baraririye icibare c'umukoroni. Wa wundi ngo imvubu irisha imusozi iraririye Rusizi. Hariho abari mu Burundi agatima kari mu bakoroni. Uwundi ati ingona iva mu ruzi karigaturume. Hariho ababona ko kwikukira kw'abanyazitunga bakaguma baharanira ko umukoroni yotuguma ku mugongo. Inyuma y'imyaka 60 twitwa ko twishira tukizana. Ubu niho tumenye ukuri ku gihugu cacu, kuko turiko turubura itunga dufise twari twarahishijwe. Inyuma y'imyaka 60 twishira tukizana, n'ubu
turacashaka kugendera ku macakubiri yabibwe mu Burundi n'umukoroni. Indongozi ziraciharura mu bwoko kandi tuzi ko ubutegetsi butagira ubwoko. Hariho amashirahamwe yigenza nk'uko arerekeye umukoroni, bakarega leta nk'uko umengo babwira nyaritongo ngo aze gusohora ubutegetsi bw'u Burundi. Nagira namwe ndabatangariza icese ko ngaha ari mu Burundi icibara Imana yahaye abarundi kandi ko atawuzobasohoramwo. Nimwaba mushaka ko dutera imbere nk'ayandi mahanga, nimwicare ngaha dukore, kuko n'abarya bateye imbere barakuye amaboko mu mpuzu, barakora, none barateye imbere. Barundi kazi, inshuti z'Uburundi, ico nobabwira kuri uyu munsi nuko umurundi wese yobanza kumenya kandi akemera ko yikukiye abishaka kandi abinyotewe. Ubukene si ingwara idakira, umukene nawe sinyagupfa. Na kare barayamaze bati umukene adakehaniwe n'amagara ntabura ico yikenuza. Uwanka gukora niwe agendana ubumuga butagaragara, niwe mwasi wo kwikukira n'iterambere. Abasi bo kwikukira bariho, sabandi nabo bose badakunda igihugu cabo, badakunda ibikorwa, bashaka kurya ibyo batabiriye akuya. Abo rero no kubahanura vyase no kubaharira ivomo. Ndazi ko mu ruvyaro rwacu tugifise umwandu w'ubukoroni, ngira ngo kubera twize nabi canke twonkejwe nabi tukazingama, ariko haracariho ivyizigiro. Uburundi ni igihugu gitunze umutahe ukomeye. Hamwe twokwivyukiranya nta gisivya turabarurangiranwa. Tumenye ko ivyo turirana hariho abandi babiririra. Ivyo bihugu duhurumbira twokura amaboko mu mpuzu, aho bukera navyo bizoduhurumbira. Ico ndabasaba nuko twoguma hafi y'urwaruka rwacu, uruvyaro rushasha rutanduye umwandu w'ubukoroni, kuko ari umutahe ukomeye dufise mu Burundi bw'ejo. Twereke urwaruka rwacu umwongo uhuma n'udahuma, turumenyereze ibikorwa biduza ubutunzi, kandi dukorane n'abandi mu makoperative, dutsimbataze intahe yo kwikukira mu kwitunga. Nta nkeka nitwaguma dukorera hamwe tuzokomera, Uburundi bukomere, dukomeze intahe yo kwikukira muri politike n'intahe yo kwikukira mu vy'ubutunzi, gutyo dushike kuri ya mbona kazoza igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060. Ni ngaha mbere nsozerereye nsubira kubipfuriza umunsi mukuru mwiza mwese w'imyaka 34 iheze igihugu cacu cikukiye. Mwakoze kuntega amatwi. Imana ihezagire Uburundi n'abarundi. Murakoze.